Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 twete igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu turere dutandukanye twose tw'igihugu, haba mu ntara y'Iburengerazuba, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajepfo, mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Twete igitondo ciza. Tugiye kugeza amakuru y'imikino, turaza kwibanda muri shampiyona umuganura uhatanira igikombe cy'isi mu makipe y'ibihugu. Igikombe cy'isi kizakinirwa muri Canada, turaza kubivugaho. Turaza kuvuga kuri imikino mpuzamahanga yarayihuje ibihugu bitandukanye hirya no hino. Turaza kubabwira kuri rero uko byaraye bigenze. Turaza kubabwira ku mikino ya Asia Cup 2027 nayo ikomeje hirya no hino ku isi, aho amakipe rwose akomeje gushimisha abafana bayo. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero tukwatinya mudukorere subscribe, mukoresha ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero, turaza guhera mu tsinda rya World Cup qualified. Turaza guhera mu tsinda rya mbere, ikipe ya Germany yatsinze ibitego 6 ku busa ikipe ya Slovakia. Ikipe ya Northern Ireland ikaba yatsinze Luxembourg igitego 1 ku busa. Mu tsinda rya G, ikipe ya Malta yatsinzwe ibitego 2 n'ikipe ya Poland. Netherlands itsinda ibitego 4 ku busa ikipe ya Lithuania. Mu tsinda L, ikipe ya Russia nayo yatsinze ibitego 6 ku busa Gibraltar. Montenegro nayo itsindwa ibitego 3-2 na Croatia. Nkuko twabibabwiye rero, iri joro ryashize imikino yabaye mpuzamahanga, aho ikipe ya Madagascar yatsinze ibitego 2 ku busa ikipe ya Equatorial Guinea. Ikipe ya Chad nayo inganya na Mozambique ibitego 2-2. Ikipe ya Bahman yayo yatsinzwe ibitego 2-1 na Somalia. Ikipe ya Cameroon rwose yisengera ibitego 4 ku busa ikipe ya Namibia. Ikipe ya Egypt nayo na Cape Verde binganya igitego 1-1. Qatar nayo rwose itsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Zimbabwe. Ikipe ya Finland nayo na Andorra, Finland itsinda ibitego 4 ku busa. Ikipe mu tsinda umutanyi y'imyaka 20 muri Euro, mu tsinda C, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatsinze igitego 1 ku busa For Iceland. Mu tsinda rya kane, ikipe ya Kazakhstan nayo inganya igitego 1-1 na Moldova. Mu batanyi bose kuko mubibona ahangaha mu nshuti bakunze u Rwanda TV1, imikino irakomeje kurimbanya. Ubwo uyu munsi nabwo imikino iraza gukomeza, haba muri Euro haba mu international, imikino iraza gukomeza. Aho mu tsinda rya kabiri muri World Cup qualified, ikipe ya Kosovo ku isaha ya 3:45 gukira Switzerland, ku isaha ya 3:45 kandi Sweden ikakwakira Slovenia. World Cup qualified rwose mu tsinda rya gatatu, Belarus ku isaha 3:45 kwakira Ubugereki. Scotland na Denmark ku isaha 3:45 byo biraza kwambikana. Ku isaha ya saa mu tsinda rya kane yaryo rya gatanu nabwo imikino iraza gukomeza, aho ikipe ya Bulgaria iraza Georgia. Spain na Turkiya nabyo biza gukina ku isaha 3:45 naho rwambikanye. Mu tsinda rya H naho amakipe arakomeza, aho Australia irakina na Bosnia and Herzegovina. Ikipe ya Romania na San Marino ku isaha ya saa 3:45 raba rwambikanye. Muri World Cup qualification mu tsinda rya G, ikipe y'Ububiligi irakwakira Liechtenstein nayo. Ikipe ya Wales na Northern Macedonia iragukina no ku isaha 3:45. Ahangaha rwose muri AF qualification naho imikino iraza gukomeza muri round ya gatanu, aho Iraq ku isaha kurugera gukina na United Arab Emirates baragukina. Muri Asia Cup 2027 naho qualification naho imikino irakomeza. Timor na Leste iragukina na Tajikistan nayo ku isaha 2 mu kanya.
Moldova nayo na Philippines nabyo bari gukina ku saa sita n'igice byuzuye. Brunei na Lubani nabyo bari gukina ku saa 8:15. Yemen na Bhutan nabyo bari gukina ku saa 12 n'igice. Asia Cup rwose qualification irakomeza mu itsinda rya gatatu, aho Hong Kong iri gukina na Singapore. Bangladesh rwose nayo ikaza gukina n'Ubuhinde ku saa 10 zuzuye. Asia rwose mu itsinda rya gatatu Sri Lanka na Thailand nabyo bari gukina. Turkmenistan nayo na China Taipei nabyo bari gukina ku saa 9:45. Pakistan na Syria rwose bari gukina ku saa 5 mu kanya mu itsinda rya gatanu. Afghanistan nayo na Myanmar nabyo bari gukina ku saa ya saa 6 zuzuye. Naho mu itsinda rya F Nepal na Malaysia nabyo bari gukina ku saa ya saa 9 zuzuye. Mu mikino mpuzamahanga nshuti bakunze u Rwanda TV1 uyu munsi iraza kuba nabwo harimo imikino ikomeye cyane, aho nguko Ubuyapani na Bolivia bari gukina ku saa 6:15. Ku saa 7 zuzuye nabo Jordan na Mali bari gukina. Ku saa 7 zuzuye nabo South Korea na Ghana bari gukina. Ku saa 10 Lesotho na Malawi nabyo bari gukina. Ku saa 11 Kenya na Senegal bari kwakira nabyo bari gukina. Ku saa 11 Oman na Ivory Coast nabyo bari gukina. Ku saa 12 zuzuye Benin bari gukina na Burkina Faso. Aho ku saa 10 n'igice Saudi Arabia bari gukina na Algeria. Chile na Peru ku saa 1 zuzuye. Chypre na Estonia nabyo bari gukina ku saa ya 1. Ku saa 1 none Uzbekistan iri gukina na Iran. Ku saa 3 zuzuye ikipe ya Maroc n'ikipe y'igihugu ya Uganda nabyo biraza gucakirana. Ku saa ya 3:30 ikipe y'igihugu ya Brazil n'ikipe ya Tunisia nabyo biraza gucakirana. Ku saa 5 zuzuye z'ijoro St. Kitts and Nevis biraza gukina na Belize. Muri Elo yabatangiye imyaka 21 uyu munsi naho yaraza gukomeza Finland iza kwakira Kosovo ku saa 10 n'igice. Saa 1 Romania na yaraza gukina na Spain. San Marino nayo na Chypre biraza gukina ku saa 1. Mu itsinda rya kabiri ikipe ya Georgia na Portugal nabyo biraza gukina ku saa 1. Scotland rwose na Bulgaria nabyo biraza gukina ku saa 1 n'igice. Gibraltar na Azerbaijan nabyo biraza gukina ku saa 2. Mu itsinda rya C Luxembourg iza gukina na Switzerland ku saa 2 n'igice. Mu itsinda rya kane ikipe ya Slovakia na n'Ubwongereza bakina ku saa 1 zuzuye. Andorra na Ireland nabyo byo gukina ku saa 2 n'igice. Mu itsinda rya kane rya gatanu Armenia na Sweden bari gukina ku saa 7 zuzuye. Northern Macedonia na Poland nabyo gukina ku saa ya 7 zuzuye. Icya saa 1 n'igice Montenegro na Estonia nabyo byo gukina. Muri F Ubugereki byo gukina na Northern Ireland ku saa ya 10 zuzuye. Georgia na Germany nayo ku saa ya 1 zuzuye naho ruraba rwambikanye. Ikipe ya Malta rwose ku saa 2 zuzuye yakina na Latvia. Mu itsinda rya G Bosnia and Herzegovina nayo gukina na Norway ku saa 1 zuzuye. Israel nayo gukina na Netherlands. Musa ku itsinda rya H Lithuania gukina na Turkiya. Hungary na Croatia. Naho mu itsinda I Belarus na Denmark nabyo biraza gukina. Nkuko twababye inshuti bakunze ba Rwanda TV1 rero knockout stage uyu munsi muri international bari gukina aho Butaliyani mu matenya 17 bari gukina na Uzbekistan. Uganda nayo na Burkina Faso bari gukina. Mexique nayo na Portugal bari gukina ku saa 9 naho iyo mikino yose ibiri ikaba saa 8 n'igice wa Butaliyani na Uzbekistan. Uganda na Burkina Faso, Mexique na Portugal bakaba kuba saa 9 n'igice. Brazil na France saa 10 na 45 Switzerland na Iceland. North Korea na Japan ku saa 10:15.
ku isaha saa 11:45 ikipe ya Australia na England naho bikaza gukina, bakaza gusoreza ku mukino wa Maroc na Mali uraza kuba ku isaha saa 11:45. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 turwaye ati nyamuneka mudukore subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Turabakunda cyane kandi mugire umunsi mwiza.